Kuvaho ubuperesi butera igihugu ca Isreali igisasu rutura Hypersonic missile batazira Fatah, ubwirinzi bwabo bukananirwa kubimanura. Muri iri joro riheze igisirikare ca Amerika catangaje ko batanguye kurungika bimwe mu bigize Taad anti-missile defense system muri Isreali. Taad bisobanura ngo Terminal High Altitude Area Defense. Iyi ni defense yakataraboneka igendana n'abasirikare 90 bo kuyikoresha. Bavuga ko kimwe gusa kigura imiliyari y'amadolari kandi hakaba hakenewe imwe gusa kugira barinde igihugu cyose ca Isreali. Iki gihugu ca Isreali gisanzwe kirinzwe na Iron Dome defense system, David Sling defense system na Arrow defense system. Gusa izi zose zigahinduka amazi imbere ya Hypersonic missile. Igisirikare ca Amerika kivuga ko gishaka kugerageza kirabe nimba boshobora gukorora interception Hypersonic missile nk'iyi Fatah mu gihe Iran yosubira kugitera. Ese bizoshoboka?